Ku munsi w'ejo habaye ibintu bihambaye muri Bukavu, Sud Kivu, neza na neza ubwo bari muri meeting. Ibintu byari bihambaye cyane i Bukavu, aho abantu isinzi bari baruriye bari muri meeting, aho bavuga mu nama yari yakoranijwe n'umuntu yitwa Corneille Nangaa. Uwo Corneille Nangaa ni umwe mu bantu batwara AFC Alliance Fleuve Congo. Uwo Corneille Nangaa yari yatumiye abantu isinzi kandi karagahato kadasanzwe. Amakuru tubagezaho, kanda subscribe, like na partage, commentaire twacazikeneye kuri Kiyago Chabos TV. Amakuru tugarukana cyane ayo muri Congo, Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho hakurya y'amazi. Ku munsi w'ejo, hari ku munsi wa kane, neza na neza hari meeting. Iyo meeting yabereye i Bukavu, yari yakoranijwe n'uwitwa Corneille Nangaa. Uwo Corneille Nangaa yari yahamagaje abantu isinzi benshi, yewe benshi cyane pe, aho bari nk'ubutikiri. Ariko nyuma y'ivyo bintu habaye ikintu kibi cyane, amasasu yaraturitse menshi, aho hanasize ubuzima abantu batari bake. Ku makuru duhabwa na France 24 aratubwira yuko abantu 11 bamaze kuhasiga ubuzima. Abashika 73 bari hospitalisé, twavuga bari mu bitaro baragwaye. Amakuru twabazaniye rero kuri uno musi, mbega vyose vyatanguye gute, vyahereye hehe? Vyose vyahereye kure cyane nkuko tubimenyereye muri Congo, Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, hariko haberayo intambara idasanzwe ihuza M23 ndetse n'igisirikare ca Congo n'ibindi bisirikare byo mu bindi bihugu, aho twavuga Burundi, SADC, aho muri South Africa ndetse n'ahandi hose. Amakuru tubazanira rero kuri no musi, amakuru namakuru hambaye cyane, aho rero ku musi wa kane niho tugira tugaruke cyane tubabwira uko byari byifashe. Yari inama ikoranijwe gihutihuti, kandi iyo nama yari intababarira, bose bategezwe kujayo karagahato, aho muri Bukavu. Neza na neza abantu isinzi bari bashitseyo, ariko uwo Corneille Nangaa yari yahamagaje abantu ngo baze bumvirize meeting uko biriko vyifata. Iyo meeting yarangiye ku minota 2 gusa, haciye humvikana ibisasu vy'ibomboranya. Vyari amagrenade, ariko none vyaje gute, byagenze gute, byaturutse he? Kanda subscribe rero ugume uri kumwe natwe. Ico tugusaba gusa ni gufungura inzogera kugira ngo mukomeze mumenya amakuru ukwayo. Hano rero ni kuri Kiyago Chabos TV. Aho rero ku munsi w'ejo wa kane, aho ibisasu vyumvikanye, abo bantu bari 11 bapfuye nkuko tubikesha France 24. 73 bari mu bitaro barakomeretse. Abantu ntibari bavyiteze uko, bibaza inama irangira neza, amahoro umutekano batahe. Ariko rero Corneille niwe yarondegwa cyane gusumba bose. Nuko Corneille vyaranse yuko bamufata. Corneille Nangaa vyaranse neza na neza ko afatwa ngo araswe. Aho rero vyose vyabaye ibintu bibi cyane. Corneille Nangaa we yagiriza Felix Antoine Tshisekedi kuba yarahamagaje ico gisirikare ngo kirase. Ariko Tshisekedi wewe ku marezo sociaux yagarutse avuga ati M23 uko yamidukora mu gahogo mu gahanga twamye tuyibona, niyo yatumye ibi bintu biba. Abantu ku marezo sociaux yabaye induru, ati Tshisekedi wewe ubaye nk'ingona iriko irira. Abandi ati aba basirikare bajava mu bindi bihugu nibo babitumye. Abandi nabo M23 nayo nyene nuko nyene turayizera ko ariyo yatumye ivyo bintu biba. Ariko vyose ntawe bizi inkuru idonido ukwayo. Amakuru dukesha ku zindi buga, aho twabibonye neza bavuga ati iki gisirikare carashe ngo bafashemwo abantu bashika kuri 2, ariko abandi barashoboye guhunga. Amakuru dukomeza kubazanira nayo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubwo rero ico gisirikare carashe, abo bantu 11 barapfa. Igihugu ca RDC kiri mu ngorane zidasanzwe. Abantu bakomeza bavuga ati ntavyo twari twiteze ko ivyo bintu bihavura biba. Twahamagajwe gihutihuti kuri rond-point ku masanganzira ya Place de l'Indépendance, ku kibanza cyo kwibuka ukwikukira kwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo.
abantu bari mu kababaro kubura ababo ukumwanya ku mwanya. Rero kuri uno musi amakuru yarateguwe yarayo. Komeza mukanda subscribe, like na partage. Amakuru turayabazanira umwanya ku mwanya tubabwira uko biriko vyifata muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nk'inkebuzo turasaba cyane M23 kugabanya kureka kuva inyuma ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ivyo iriko ikorerayo si ibintu vyiza namba. Abantu bariko bapfa ku bwinshi ndetse n'ingorane, ibintu biriko vyangirika ku rugero rudasanzwe. Kubisanzwe tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye. Tubasabe gukanda subscribe, like na partage, commentaire tuwajazikeneye kuri Kago Chabos TV. Wewe utaragira commentaire yishireko kugira ngo tumenye ko mwashimishijwe. Tubashimire cyane. Ciao ciao.